mwisange n'ukuri yego yaje mwana ndabiyumvira ko byoroshe cyo mukora musenga imana hanyuma ikindi naco mwagomba mufatanya mu nda urugo ni babiri mwirinda amatwi y'abangushi umuntu wayirimbye ngo wagiye mumubwira gatatu caduka induru kazoza urumviriza hirya no hino henshi n'ingo zipfira ukuri jewe namata bamubwira ibyiza murera nzobimushimira reka kumushimira sukura uramwereka urwo rukundo nawe ariko arakwereka uyu munsi udakora umunsi wakoze nawe ntuzoca utangura kuvuga ngo ni uri umutwe w'urugo wenyene utangura kumwereka ko nawe ataca amazi ahubwo uramwereka yuko mwuzuzanya kandi abantu benshi bica na complexe ngo jewe urabona ngo ndi umugabo ngo ariko sinkora yagira akango aransuzuguye yagira kariya urumva akantu kose ko udakora ugaca ubona umengo ni akantu kanini ariko si ubifata nyine nk'ibisanzwe mukuzuzanya ukarindira nawe ko Imana ikugurira imiryango. Oui. Al? Sa? Abashitsi? Okay, ndaje nanje ndigaha ndashitse. araje Ni sawa. twari ko turavugana nti hajya bavuga ngo urugo ni babiri abo babiri rero batuzuzanya ngo umwe wese abone yuko icyo ateza gukora ariko aragikora niho hava iyo complexe Karibu sinza gushikana n'ibintu. Ça va? Karibu. Ego. Umeze neza. Ego cyane sana. Ufite umutanije murambwira akabakomoje. Sagarara bitse. Uteguje nk'ukije biragoye. Ucungura n'akagwane kana ugasigara uvuga ati none ngo narabivugiye. Nicyo bituma twabwiye Nari kuri surprise. sanda nari kubarindira. Karibu cyane. Murakoze yaracu yakwakiriye vraiment. Murakoze Imana Yego. Cyane. Hello? Ni wowe Innocent Irakiza. Ni jewe. Twagira tubamenyeshe yuko ari mwe mwatsindiye ikibazo cy'akazi. Yes! Ariko kandi turasaba yuko mu masaha 48 mwaba mwamaze gushika. Yego. Mutabishoboye ukurikira gira kabiri niwe acagira ayo mahirwe. Munyaruke rero. Thank you God. Urakoze mana. Sheri ndarusa akazi. Thank you God. Nanza nimugisha muri iyi nzu. Iyi ni imigisha gusa Urakoze cyane. Félicitations. Thank you God. Ubona ko wishuwe? Sorry. Oya ntaco. Nimeheza gibana. Amen.